Ibitaro twese turashoboye vyo mu ntara ya Karusi kuri uno wa gatatu vyaragenewe n'umushikiranganji w'amagara y'abantu muganga Tade Ndikumana. Yarabashije ibikoresho bitandukanye bigizwe n'ibikoresho vyo gupima umutima, amaso n'imiti ivura malaria n'ibikoresho vyo kwikingira umugira wa coronavirus. Muganga Tade Ndikumana arashima uko abakozi b'ivyo bitaro bakira abagwayi, akavuga ko mu minsi iri imbere ibitaro vya Karusi bigiye kuronswa ibikoresho n'abaganga ba karuhariwe kugira ngo bishobore gusahiriza ibitaro bikuru vy'i Bujumbura. Rero barabonye yuko ngaha dushaka ko haba ariho abantu bava muri aka karere boza barabarefere, ntihagire umuntu avino aje i Bujumbura kandi hashobora kuboneka ibikoresho ngaha bifasha bene igihugu. Rero turashima yuko barongoye ibitaro, abakozi mukora mushize hamwe ku neza ya bene igihugu babitura. Rero twabazaniye n'agakemanyi harimo imiti, ibikoresho cyo gupima amaso, hari n'ikindi gikoresho cyo gupima umutima. Twabonye yuko bagikeneye kwicahora n'icakora neza. Ico tuzoronka cyose tuzokibazanira kugira ngo tubatere intege, hanyuma ababene gihugu bava muri izi ntara bahora bagenda i Bujumbura kwivuza ikinakiriya, ahubwo abaganga babasangaha hanyuma babatunganiriza. Ibi bitaro by'ukuri bose bahurumbira kandi ku ngwara zose nazijya muzi yuko zivurirwa i Bujumbura. Muri leta nshasha dushaka yuko no ngaha bashobora kuzivura. Icyumviro cyacu nuko mu y'amezi 6 umwaka uzohera abene gihugu bavuga ati amavuriro mu gihugu yose, abaganga, abaforoma n'abatravayeri bakora mu bitaro byose, mu mavuriro yose mato mato, by'ukuri ni bitaro mvyeyi. Hamwe umuntu umwene gihugu ari bazotubera icabona avuga ati by'ukuri muri leta nshasha mvyeyi kandi inkozi, abantu bari ku kivi kandi baritayeho amagara y'abene gihugu. Ubwo rugendo muganga Tade Ndikumana akaba yarugize mu ntumbero usanga abakozi ku kivi mu ntumbero kwirabira ko ibitaro bitandukanye biriko birakora bikurikiza intumbero ya leta mvyeyi.